bitewe muri groupe umeze neza. Hama inkuru mubabaro urabona umugore mubona yapfiriye muri Saudiya yishwe n'uyu mugabo n'uyu mugore wiwe amuziza ngo nuko yaramuzanye umuntu basambana akiyankira acamuca imitindi gitabo mu mutwe murabona ko mu gahanga ariko arava amaraso. Yego mudufashe rero kwiragiza ino nkuru y'umubabaro kugira ngo dushobore kuronka uno muntu yashobora gukora iryo bara. Yego ndabasabye wabona ino voice yose cyangwa wabona n'amafoto adufashe kugira ngo uyu muntu ashobore kuba yoboneka. Yego murakoze cyane. Hama nanjye ndabimenye mu kanya inkuru mbi ko byagenze uko. Yego murakoze cyane. Mukibona ifoto mukabona amafoto abari muri Saudiya abari Oman abari hehe mudufashe kurondera no muntu kugira ngo nawe ashobore gukorwa amatoza cyangwa se ashobore gufatwa kugira ngo abazushatumye kino muntu. Yego ariko amakuru ansumira avuga ko yamwishe kugira ngo yamwishe kubera ko yari yamuzaniye umuntu bashaka kuba boryamana cyangwa se kuba bosambana agataka kiyankira. Rero niko guca bamugigiza bakamukubita amara agashobora kuca yitaba Imana. Urabona ko no mu gahanga urabona ko bashaka kumucumita. Yego muradufashe rero uwo bazaho umugore asanzwe aherereye kuko niwe yanamutorokesheje amukura muri kontra amushira aho yari yamusize urumva yamusanzeho mu majambo make. Yego muradufashe gufata uwo muntu no mugabo wiwe kuko mu majambo ko mugabo niwe yabigize atumwe n'uwo mugore. Sasa murakoze muradufashe cyane kuko ntibyoroshe. Ni inkuru yazindutse ibabaza benshi batandukanye basanzwe bakora akazi na cyane cyane ko mu nzu mu bihugu by'Abarabu ariho Arabia Saudite, Kuwait, Oman, Dubai, Qatar n'ahandi atandukanye. Ino nkuru yababaje abantu benshi cyane. Uno mu mama bivuga yuko yaramaze imyaka myinshi cyane mu bihugu by'Abarabu na cyane cyane muri Arabia Saudite. Hari abamaze imyaka myinshi umenga niyo basigaye bibera bakama bakorera imirimo ya misi yose nkuko bisanzwe kugira babandanye kwiteza imbere. Muri ibyo bihugu by'Abarabu bimeze gute rero? Uno mama urupfu rwiwe no vuga ko babaje benshi byari bimeze gute? Nsa n'ushaka kubivuga ko nagenda bibyigwa nagenda toza makuru. Yego Reverend no mupapa yabivuze. Uno mu papa mwagiye murabona yicaranye n'umumama no mupapa yambaye ikanzu. Uno mu mama novuga yuko asanzwe ari umudarara n'abantu bajeje kurangira ubuzi abantu novuga yuko bari gukora ubuzi bwo mwibarabara cyane batari muri kontra. Ariko mugihe bari bakora ako kazi biravugwa yuko uwo mumama n'uwo mupapa bari basanga bakora ubundi buzi. Aho uno mumama urupfu rwiwe novuga yuko uno mumama yarazi ko bamamagariye akazi nkuko abandi bagakora ubuzi bwo mu nzu kugira barondera amafaranga ariko asanga bamuzaniye umuntu bashobora kugira ante gusambanya cyane bamusambanya. Bisigura yuko uno mupapa n'uno mama bicaranye hano bari agafaranga kugira ashobore kugurisha uno mwigeme kugira akora ubwo busambanyi kandi yarazi yuko we aje gukora akazi ko mu nzu. Ayo n'amakuru twagiye turabaza abantu baherereye muri Arabia Saudite. Byagiye kurangira gute rero? Uwo mama yavuze ati agishika ati je sinshobora gukora ako kazi kubera ko siko kanzanye nkora akazi ko mu nzu nkakora n'ubundi buzi ariko havuyemo akazi k'ubusambanyi. Dukunze kumva abantu benshi bavuga cyane tubujya badarara ubuzi usanga bakora bwinshi harimo ububi n'ubundi bakora bwiza. Hari abakora bubi n'abandi bakora bwiza. Icyo kintu nibaza yuko ari kintu benshi bama bambwiye ati hari abadarara bakora ubuzi bwo kuzanira abahungu abakobwa babazanye ngaho onye batabuze baba bafise cyangwa gasanga ari abadarara babikora neza bakaronderera ubuzi abakozi babo urumva ntaba babeza ikintu cyose kirabamwo babi nabeza ibyo turabizi ku isi nzima. Byagiye kugenda gute rero? Uwo mama maze kwanga yuko ashobora kuryamana n'uwo muntu bari bamuzaniye mu bisango bari bamugurishije. Hagiye kuba ingwano baragwana gushika naho uwo mama ari kumwe n'uwo mugabo baza gucumita uwo mama imbuga itanga mu ruhanga nkuko mubibona umama abaritavye Imana kubera iki yanse gusambana n'uwo muntu yamaze gutanga amafaranga yabo amafaranga abaratumye uno mama yitaba Imana w'umurundi kazi. Ituramenya neza na neza amazina yiwe naho asanzwe avuka ariko icyo numvise cyo ari abanoganuka ko bari mu ruziba ariko nibaza ko inkuru tugiye kuguma twitoza kugira dushore kuyitorera umuti dushore kumenya ati uno mu mama yitavye Imana yavuka hehe abavyeyi biwe kugira bamenye ivyabaye kuri uno mwana wabo.
byababaje abantu benshi cyane. Nimba ubikora, nimba uri umudarara, nimba wo gukora kino kibi, ugashobora kuzana abantu b'abagabo kugira ugurisha bigeme ufise ngaho onye, kubera ko amakuru mfise nuko abitwa abadarara arapanga inzu, hama abantu ubuzi bwabo bwarangiye cyangwa amakontra bakaza muri iyo nzu kugira bafashe kurondera ubundi buzi, ariko hari ababikora nabi bakabarondera ubuzi butari bwo, ari uko vyagiye kugenda kuri no mama yavuze ati jewe sinshobora gukora ako kazi kubuki kubusambanyi, ndabira akazi cya gukora. Nuko rero kwera bamaze kujya inoti, habamwe imishamirano baragwana, nuko bamucumita imbugita mu ruhanga abaritavye Imana. Koko vyari bikwiye kubuko onye? Koko nimba ari umurundi kazi uri hiyo ubikora, wari ukwiye kubikora uko? Nimba utabikora ni igiki wobwira kubikora? Twese ntidufise imico imwe, kandi twese twarimwe n'Imana imwe. Igihari n'umunsi ni wakora icyaha, mbega bazokibaza nde? Icyaha ni wagikora ko ari wewe wenyine uzoba wagikoza atabo bazogishirako. Bino bintu ntabwo ari vyiza na gato. Uko biri kose nibaza ko bano bantu babikoze bakwiye kuronderwa bagahano. Ndazi yuko ambasaderi asinga kurikirana runo rubuga rwa Star TV ari hiyo onye muri Arabia Saudite, turazi ko hari ambasade kino kibazo gikurikirane, harabe koko bino bintu bari kuvuga ko ariko vyagenze, koko ko ariko vyabaye kugira ashobore gufatwa, bashobore gufatwa bano bantu babiri. Aho bivuye yuko umugabo asinzwe ko mu gihugu cya Tanzania, ariko umama n'umurundi kazi, ariko mugabo muri Arabia Saudite akaba basanzwe bubakanye babana. Dusanzwe tuzi yuko hari abarundi kazi cyangwa abanyakenya kazi ndetse n'abanye muri Uganda baba hiyo, bamaze gukora mariage hiyo, baba hiyo bakaba bafite n'ibibondo, kubera ko kurondera ubuzima urazi maze kuca mu gihugu kakimenyera, ushobora kugumayo cyane ugataha. Uko biri kose kino kintu si kintu coroshe na gatoyi, ariko dusengere no muntu Imana novuga yuko yamukuye mu bandi, Imana imwakire mu bwami bwayo. Uko biri kose musenge cyane, kubera ko kino ni kintu kibabaje. Uvuye mu Burundi ugiye kurondera ubuzima, ariko gataha urupfu ariko rurangwa mu rugo iwanyu. Uno munsi muhira bakumva ngo umwana wabo yapfuye, haba ikintu nk'icyo, birababaje cyane. Nimba ukora ico cyaha, ibaze nawe kikubaye ko ukitaba Imana uri mu mahanga, abana bawe bari mu gihugu, cyangwa mama wawe ndetse na papa wawe. Ni ikintu kibabaje cyane, kandi ni ikintu kitabereye ku murundi cyangwa ku murundi kazi. Uko biri kose nibaza yuko atakintu kigira intango kiburi iherezo. Nibaza yuko kino kibazo ambasaderi neza na neza ndazi ko kurikirana ibiganiro bica kuri Star TV, na cyane cyane ko amwe mu makuru yo hiyo nkunda kuyacisha kuri Star TV, kino kibazo agitunganye, kubera ko bino bintu bakoze ntabwo ari vyiza cyane. Mwihangane mwese nubwo ko mwababajwe na runo rupfu, mwababajwe na buno bugizi bwa nabi, aho muri hose mukomeze kwihangana. Inosi yacu iriko ibintu byinshi cyane, ariko tumenye ukuntu dushobora kuyibamwo kugira ejo ntitubabaza aba cyanye bari ntibatubabaze, kuko nta kidahera, twese tuzopfa. Kandi twibukanye yuko ivyo tuba dufise byose kuri inosi, buryo umuntu parcelle afise mu buzima bwiwe ni kajya kantu bamuhambamo, kajya kantu baguhambamwo niko parcelle ya buri muntu wese. Ufise ibigenda n'ibiguruka, wagira ibiki, wagira Bujumbura nzima yose ari yiwawe, ariko ni wafa parcelle yiwawe ni kajya konyene bagushiramo. Twibuke yuko iherezo ry'iwacu twese n'urupfu, hari gupfa neza no gupfa nabi. So abakunzi ba Star TV cyangwa bigemeye muri ngambo y'uko by'abarabu, reka ndababwire mwihangane, kubera ko nibibereye na gato, kandi nibaze ko bitanaryoshe nagahinda kadasanzwe ku barundi kazi bari mu barabu, ndetse n'abarundi bari hano wacu Burundi bariko barumva ino nkuru. Inkuru ibabaje kandi itameze neza cyane. Ndabakunda cyane, mubandanye gushigikira kuba bica kuri Star TV, mubandanye kwifadikanya n'uno muryango, nitumumenya mubandanye gushigikira no muryango. Umuryango wiwe yari ko arawurondera kugira ubandanye kubaho, ariko ni mwawumenya n'umuryango mubandanye kuwitaho, kuko ni ikintu kidasanzwe na gato kibabaye ko runo rufu rwababaje benshi cyane. Aho naje ubwanje novuga yuko vyambabaje. Umuntu afise uburenganzira bwo kandi ikintu cyangwa akacemera. Umuntu ushobora kumusambanya ku nguvu mu gihe atabishaka, umuntu ushobora kumugurisha mu gihe atakubwiye umugurisha. Wewe rero wabikoze, Imana iguharire, ariko urakwiye guhana, kubera ko wakoze icyaha kibi cyane ndetse kinakomeye, kibi ndetse kinakomeye. Urupfu ni ikintu gikomeye cyane, nta muntu azofasha azukaho nyene. Wonkorera ikibi nkaguma ndi muzima, ariko kwica umuntu, umwana w'umuntu utaremye, bimaze iki? Imana ibahezagire cyane.